Mwese aho muherereye mudukurikirana mu vyigisho vyacu yabaramukije amahoro y'Imana. Uwo mugiye kwigana uyu munsi ni Ndayisaba Oredi. Tugiye kurabira hamwe ikigwa akagingo tugiye kwigana uyu munsi karavuga ngo imburi yahawe abantu bo mu gihe c'iherezo. Ibihe vyose vyabaye ngaha kw'isi Imana yagiye itanga imburi ku bantu igihe yaba iri nico igiye gukora. Dusomye mu gitabo ca Amosi igice ca 3 ku murongo w'indwi haratubwira ngo erega umwami uhoraho ntazogira ico akora atabanje kwibira akabanga abasavyi biwe avugisha. Ntibiri mu migambi y'Imana kugira ikibi ikorera abantu itabanje kubaburira. Kandi kubw'urukundo rwayo iyo Imana ibonye Satani hari inzira yateguye zo kuzocamo kugira ngo azimize abantu mu gihe kizoza, Imana ibarungikira imburi kugira ngo abo bantu bashobore kuzohangana n'iyo mitego ya Satani. Aha turabona uburorero butandukanye bw'imburi Imana yagiye itanga. Mu gihe c'abavyeyi bacu ba mbere, igihe ca Adamu na Eva, tuhabona imburi Imana yabahaye. Reka dusome mu gitabo c'Itanguriro igice ca 2 ku murongo wa 15 haratubwira ngo Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Uhoraho Imana barira uwo muntu ati igiti cose cyo muri iryo tongo ukigeko ukugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzukigeko, kuko umunsi wakiriyeko uzopfa nta kabuza. Iyo yari imburi Uhoraho Imana yahaye aba bavyeyi bacu ba mbere. Abasomyi bakunda gusoma igitabo c'abakurambere n'abahanuzi mu gice ca 3 kivuga ngo kugeragezwa hamwe no kugwa, muzohasanga amajambo yerekana ko igihe Imana yari imaze kurema Adamu na Eva, Satani yagiriye ishari abo bantu. Amaze kubagirira ishari yiga imigambi yuko abo bantu b'Imana yobatandukanya n'umuremyi wabo. Ico Imana yakoze yarungikiye aba bavyeyi bacu ba mbere abamarayika kugira ngo bababurire bababwire imigambi Satani abafitiye, kandi kugira ngo babe magabo ntibazohave bagwa mu mitego y'umwasi Satani. Niko kubabwira kwirinda kujya ku giti Imana yari yarababujije. Adamu na Eva mu gihe cabo imburi bari bahawe niyo kutajya ku giti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Kandi turazi ko umunsi bakiriyeko niwo munsi urupfu rwinjira mu muryango w'abantu. Ntivyagarukiye ngaho gusa, turabona ko mu gihe ca Nowa na wenyene yarahawe imburi. Mu gitabo c'Itanguriro igice ca 6 ku murongo wa 13 reka dusome amajambo ahari mwumvirize. Turatubwira ngo Imana ibarira Nowa iti ndamaramaje guherengeteza abari n'umubiri bose, kuko isi yuzuye umujyano ku bwabo, nuko nzobarandura mw'isi. Wibazire ubwato mu biti vyitwa goferu, ubucemwe ivyumba, ubuhome, ishishi imbere n'inyuma. Imburi Nowa yahawe yari yo kubaza ubwato kugira ngo bikunde azahunge umwuzure. Ivyo Nowa yari gukora vyose, nubwo yari kugororoka ibindi vyose akavyitondera, ariko akirengagiza kubaza ubwato umwuzure uje ntiwari kubura kumutwara. Mugabo kubwo kumvira imburi Imana yari yamuhaye, Nowa yarabaje ubwato, nyuma umwuzure umaze gutera arakira. Rero ntivyanagarukiye ngaho gusa, turabona iyindi mburi Imana yahaye abayuda kubijanye no kuvuka kwa Mesiya. Reka dusome mu igitabo ca Matayo igice ca 1 ku murongo wa 2 aratubwira ngo ivyo vyose vyabaye bityo ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa kwavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi izotwara inda ivyare umwana w'umuhungu, bazomwita Imanueli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ibi vyarahanuwe no mu gitabo ca Yesaya mu gice c'indwi ku murongo wa 14. Igihe ubuhanuzi bwasohora, Imana yarungitse abamarayika biyereka abungere bari baragiye, barababwira ko umukiza yabavukiye. Ivyo muzobisoma mu gitabo ca Luka igice ca 2 ku murongo w'10. Murumva ko haba ataravuka Abisirayeli canke se abayuda bari barabwiwe ko bazorungikirwa Mesiya. Haba kandi n'igihe yavuka abungere barabimenyeshejwe. Sinivyo gusa, na Yohana umubatizi nawe yarashingiye intahe Yesu, arerekana yuko Yesu ariwe Mesiya. Reka dusome mu gitabo ca Yohana igice ca 1 ku murongo wa 12
mwumve uko havuga. Haravuga ngo bukeye bwaho abona Yesu aza kuri we, aravuga ati nguyu umwagazi w'intama w'Imana ukuri icaha c'abari mw'isi. Murumva ko Yohana umubatizi nawe yarashingiye intahe ukuvuka kwa Yesu. Abayuda rero basabwa kumvira iyi mburi yo kwemera Yesu nk'umwana w'Imana, bakemera Yesu kandi nk'Imana iba hagati yabo. Igihe rero batamwizera vyatumye Yesu abavamo abatana urusengero rwabo ari umusaka, nubwo bari kwitondera yandi mategeko yose. Ariko batemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, Yesu ntiyari kureka kubavamo akabasigarana urusengero rwabo ari nk'umusaka. Abantu rero bose bakwiye kumenya ko bakwiye kwitaho imburi yo mu gihe cabo. Abantu bose ntibahabwa imburi zimwe, kuko Satani nawe abagwanya amayeri akoresha aratandukanye. Niko n'imburi Imana irungikira abantu bayo ziba zitandukanye. Rero mu gihe c'iherezo naho reka turabe imburi abantu bahawe. Reka dusome muri Daniyeli igice ca 12 ku murongo wa 4 n'umurongo w'9. Hatubwira ngo nuko rero wewe Daniyeli gumiza ayo majambo muri ntibate, umatanishe ishashara igitabo cavyo, udomemwe ikimenyetso gushika igihe c'iherezo. Niho benshi bazoserangura muri co kandi ubwenge buzogwira. Umurongo w'9 aranyishura atigire Daniyeli kuko aya majambo arakabanga amatanishijwe ishashara idomwemwe ikimenyetso gushika igihe c'iherezo. Benshi bazotunganywa bezwe bavugutigwe, ariko abanyakibi bazoshishikara gukora ikibi, kandi nta numwe mu banyakibi azobitahura, ariko abagize ubwenge bazobitahura. Iyi ni imburi y'abantu bo mu gihe c'iherezo. Aba bantu bo mu gihe c'iherezo basabwa guserangura mu gitabo ca Daniyeli bagatahura ibiriyo, kandi Imana kubw'urukundo rwayo yarasezeranye kwizotanga ubumenyi. Iyo bavuze rero ubumenyi, mu Kirundi bakoresheje ijambo ubwenge, ariko mu gitabo cy'igifaransa bakoresheje connaissance. Connaissance naho bisobanura n'ubumenyi. Kugira ngo umuntu aronke ubumenyi bisabwa kwaba yasomye, cyangwe kwaba yumvirije abantu bigisha, cyangwe kwaba yagize ubushakashatsi ndetse n'ibindi. Ubumenyi umuntu aburonka ariko hari ahandi hantu abukuye. Rero Imana yategekanije ko abantu bo mu gihe c'iherezo hari ubumenyi bazoronka butandukanye nubwo abandi bo mu bindi bihe buzobafasha gutahura igitabo ca Daniyeli. Twebwe abantu bo mu gihe c'iherezo dutegezwa kumenya yuko imburi twahawe niyo gusoma tugaserangura igitabo ca Daniyeli kugira ngo tugitahure, kubera ko ivyo Imana ihishurira abantu aba ari ivyabo nyene. Ni ukuvuga ko iki gihe kivugwa ngaha ni igihe kizobanziriza ukugaruka kwa Yesu, cyangwa se ni igihe kizobanziriza iherezo rya byose. Imbere y'uko iherezo rya byose rigera, rizoheraherezwa n'ihi gihe ciswe igihe c'iherezo. Rero abantu mudukurikiranye ngaha, mu cigwa gikurikira tuzorabira hamwe uko baharura aho igihe c'iherezo catanguriye, umuntu yisunze ubuhanuzi bwo mu gitabo ca Daniyeli. Byose Imana yarabitanze. Reka abatwumvise mwese Imana ibahezagire, ibahe kumva no kumvira no gutahura imburi abo mu gihe cyacu bahawe mu izina rya Yesu.